Ndabaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba avuga ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ne yavuga ku bihangange bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi na cane ku karwi kishinze kandi kakarahirira gutembagaza ubutegetsi muri ibi bihe bitoroshe igihugu cy'u Burundi kirimo. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muneke musi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracurabona rakazigira nawe nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru abavurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi. Aka kaje Colonel Senateri Reveria nundi kuri yo mu gihe yaboneka nk'igihanganje gikomakomeye nga mu gihugu cy'u Burundi. Reveria nundi kuri yo arazwi mu mabi ateye ubwoba kandi atagira ukasanga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munyabanga mukuru umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD ni gatoyi yumvikana mu bikorwa bitandukanye. Ariko gushika ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma y'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi iyo bahejeje gukora ibintu biteye ubwoba. Reveria nundi kuri yo nkuko ibindi bihangange vyo mu karwi ka General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika barahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu avuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri amagara yiwe aragiramiwe. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gucishwa mu cuma na cane nkuko amasoko yacu ari Dubai avyemeza. Na makuru akomeye cyane tujya tuza kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Nizere ko wajije gupyonda ijambo sabone aho uherereye hose wumviriza amakuru yacu turagwaye kaze. Aka kanya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu kaga gakomeye cyane nyuma y'umuhuro wa General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. CNDD-FDD yoba itanguje imigumuko na cane bivanye n'ivyo iriko iraraba kuri Reveria nundi kuri yo na cane ibijanye no kugumura abanyamugambwe. Reveria nundi kuri yo umwanya n'umwanya arashobora gutangaza ikintu gikomeye cyane na cane ko biboneka yuko umunyabanga mukuru umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD gushika ubu yoba afise abenegihugu bamwizera kandi bamukunda cyane. Reveria nundi kuri yo nyuma yo gukurwa ko kugira ngo ataraja ashikiriza amanama y'urutavanako murazi ingingo yafashwe cyane. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ingingo yayifatiwe n'umutambukanyi wiwe André Ndayishimiye Ndayuba. Na cane yuko amasoko yacu yemeza yuko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atangingo nimwe arekuriwe gufata. Na cane ko gushika ubu igihugu cy'u Burundi kirongoye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye Ndayuba. Ibi vyoba bigira bibandanye. Ni nyuma yuko ibihangange vyoca bitangaza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Umunsi mwumvirije ayo makuru igihugu coba kigiye gusambuka na cane bivanye n'ivyo ndiko ndumviriza irya nino ku mbuga hwaniro n'ibindi ndiko ndumviriza muri politique. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD umwanya ari umwanya murashobora kumviriza inkuru itoritse mu gihugu cy'u Burundi. Ibiriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Nakamara amazi vyo twaraye tubonye aho General Prime Niyongabo yaraye afashe ingingo ikomeye cyane mu butegetsi bwa Gitega. Ni nyuma y'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika nawe nyene yari muri iyo ngingo. Iyo ngingo yoba ari iyihe? Reka tuze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ndababwira ukuri ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Na cane gushika ubu ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi ntibisiguritse na gatoya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane mu gihe ibintu vyoba bicyoroshe.
na cane nubwo bitamworoheye kuba yofata ingingo mu gihe ubugwayi bwiwe buhejeje gufata iyindi ntera. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutambutswa mu cuma, na cane nyuma yuko hatangajwe yuko amagara yiwe ageramiwe. Ni amakuru tubandanye tubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose. Ndagira ngo mwari biboneye amakuru ajanye nuko yari yatumye ko abaryango biwe. Gushika ubu muri Dubai abaryango biwe bose barajije kuhashika, na cane narabwiye yuko habanje Jodel Ndayishimiye. Gushika ubu n'abandi nabo bariyo nyene. Abahinga mu vyerekeranye na politiki hari amakuru akomeye cane bahejeje gushikiriza. Gusa ivyemezo n'amakuru yo kwizerwa dufise n'amakuru akomeye cane tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya. Ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi, ibiriko birakorwa mu butegetsi bwa Gitega birateye ubwoba cane. Ni ibintu tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cane yejeje kudushikira. Reverien Ndikuriyo yoba yateguye kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Nyuma ya operasiyo iriko irakorwa mu gihugu c'u Burundi, ndakugarika yabaye intambamye kuri Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo nyuma yuko Reverien Ndikuriyo yategerezwa ku mukuru w'igihugu vy'imfatakibanza, ariko ndakugarika ku gakino yaciye agakurako. Mwarumvirije yuko ndakugarika ari we nyene yoba ashaka ubutegetsi gushika ubu. Amakuru akomeye cane aje kudushikira, ndakugarika nawe nyene yoba ari buhabwe isumu. Ndabibutse yuko nkuko vyari vyateguwe hari amakuru akomeye cane turonse yemeza yuko umugambi ukomeye cane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wari wafatiwe ingingo ikomeye cane na bimwe mu bihangange bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko gushika ubu ivyo bihangange bitaramenyekana. Ndabibutse yuko wa mujenerali yarapfungiwe mwigendereza gushika ubu ahejeje kubonwa. Ni nyuma yuko abonetse nyuma y'imisi igira 3 iheze yarabuze. Uwo mujenerali bivurwa yuko ari we yagiranye idini n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye yubaha umugambi ukomeye cane wo kugandagura Moise Petro Nkurunziza. Hari amakuru akomeye cane yejeje kudushikira tugira tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cane. Ndagusaba manuke musi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona rakazi jyana nyine upyondeko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka tubanze twumvirize aya makuru yose mu buryo bw'idonido, mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayandi makuru yacu aza mu buryo bw'idonido. Reka dutangurire kuri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya. Mu nyuma turaza kubabwira ku makuru avurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, tunabashitsa ko idonido ry'uyu mugambi ukomeye cane. Aka kabi kama kibonekeza mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Amakuru akomeye cyane ateye ubwoba ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu biravurwa yuko batari ko barashira amakuru ajanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu buba buriko buribonekeza giturumbuka. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarafise amasha sashikindwi yo kwidegemvya, ariko gushika ubu aciye arembana cane ko abaganga baturuka mu bihugu vy'Ubuhindi na bamwe mu baturuka mu bihugu vy'Ubwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye bamushikana mu ivuriro rikomeye cane riherereye Dubai. Inama ihuza abakuru b'ibihugu nyuma yuko umukuru w'igihugu yishikiye muri ico gihugu. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira biravurwa yuko yoba yarungikiwe irindi shano nyuma yuko yari yahawe agashenge nyuma yuko kwigenekerezo ryejo ariho yari yabashije koroherwa. Hari amakuru akomeye cane tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma zuko intambara y'urutavana ko mu gihugu c'u Burundi mu gisoda c'u Burundi yejeje kwibonekeza. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba hejeje gushira agaragara yuko umuntu wese ari bwumvikane mu bijanye n'imugumuko ku ngene ubutegetsi bugiye gutembagazamwo ari butabwe mu mvuto abandi bagakubagurwa gushika bapfuye. Hari amakuru akomeye cane turonse nyuma yuko mu bushikiranganje bwa mbere hibonekejemwo itangazo giturumbuka rigiye gushirwa ku mukono na General Prime Niyonga bijyanganyinga mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yarahiriye gukurako aka karwi ka Gervais Ndirakobuca. Indyane ziteye ubwoba ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko Reverien Ndikuriyo ari we yategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ariko amakuru akomeye cane ava mu kibano no mu biro vy'umukuru w'igihugu na amakuru ateye ubwoba.
Nshuti banywanyi nizere ko wajije gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyonda gusaba manike musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona urakazojya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ukuri kugiye ahagaragara nyuma yuko Gervais Ndirakobuca atangaje ibintu bikomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyuma yuko General Rengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cucu c'u Burundi azize urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza bakavuga yuko yagirijwe ibijanye no gutunga amatunga adasiguritse n'ibindi bitandukanye mwumvirisha amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Gervais Ndirakobuca yobamenye amabanga akomeye cyane nyuma yuko ashaka kwerekana mu bene igihugu yuko ari wenyene ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza na cyane ko amashiramwe mpuzamakungu yoba yeje kwivanga muri iyi dosiye hari ibintu bikomeye cyane ku bihanganje vyo bitavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibivuga rumwe n'ubutegetsi bihejeje kwibonekezamo inkuru irambuye kuri ubu ngubu turayibashitsa ko mu buryo bw'idonido na makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca nyuma yo kumviriza ubugwayi bw'umukuru w'igihugu aka kanya aranezerewe na cyane ko bamwe mu karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya banezerejwe no kumva umukuru w'igihugu yo bahagaze umutima ariko Imana irahari kandi ivyo vyose iri kwirabira yoba igiye kwihorera amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru ateye ubwoba nshuti banywanyi reka dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nyuma yuko ibiriko biravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba reka dutangurire ku Burundi bwifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi Uburundi bwo bugiye guherera he nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kizoba giteye imbere mu mwaka wa 2060 ukuri canke indoto amakuru akomeye cyane ashikirizwa na bimwe mu bihanganje amashiramwe yigenga abwirizwa kugira intererano yayo mu gufasha igihugu gushika imbono muri iki gihugu cyacu Burundi gifise kandi cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060 niko bibonwa na Orcom ishiramwe rijeje kugwanya igiturire no gusesangura amatungo ya leta ku ruhande rwa Parisem iyo mbono ntizoshoboka mu gihe atantwaro ibereye mu bijanye no gukoresha amatungo ya leta umukuru w'igihugu cyacu Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaragerwa n'ibintu bitandukanye umwanya n'umwanya mu gihe yova ku burongozi bw'umukuru w'igihugu arashobora guca atabwa mu mvuto inkuru ya Burundi News TV Orcom yiyemeje gufasha muri politiki y'igihugu c'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 nivyo dutegekwa n'ibwirizwa shingiro ridutegeka guterera mu ntumbero yo kubona igihugu giteye imbere amashiramwe yigenga uko angana mu bitandukanye bwayo biravugwa yuko ategerezwa gutanga intererano yayo haba mu bijanye no gutegura imigambi ikomakomeye mu gusaba uburyo kandi ariko nabwo gukurikirana imigambi iriko irashirwa mu ngiro ivyo vyashikirijwe na Gilbert Rufyirire arongoye Orcom mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kuri uyu wa gatanu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kubwiwe umurundi wese ategerezwa kwitaho iterambere ry'igihugu ciwe ariko nanone ivyo nanone gitumwa amashiramwe yigenga ategerezwa gukora mu ntumbero yo gushikiriza leta imigambi yayo kugira ngo igihugu gitere imbere umukuru wa Parisem wenyene abona ko hari ibibanza gukorwa kugira ngo hashigikirwe iryo hangiro Faustin Ndikumana amenyesha ko amadeni mu Burundi barimwo ari umurengera amakori n'amatagisi birarwiza umunsi ku munsi ibishoboka kuba intambamye muri politike za leta y'u Burundi ivyo rero avyerekana akoresheje uburorero bubiri kuva mu mwaka wa 2013 gushika muri 2023 tubona amakori n'amatagisi vyiyongera na cane vyirwiza hafi 3.5 kwijana tuvuye ku miliyaridi zishika amajana 5 tuja ku miliyaridi zirenga 1,700 y'amafaranga atozwa ngaha mu gihugu c'u Burundi haribonekeza ubukene bw'inyubakwa ibikoresho n'abigisha mu mashuri hagenda hihaduka ibintu biteye ubwoba nyuma y'uko abategetsi b'u Burundi bari kuba ribonekeza mu bikorwa bitandukanye nk'ivyo gukoresha ibiturire kurungika no kudandaza abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ayose n'amatungo adasiguritse ubutungane buracagoye ugutanga ibirarane vy'abakozi ba leta n'ivyo guhemba nabi abakukuruki umwimbu w'uburimyi waragabanutse cyane amabarabara ameze nabi cyane murazi biriko birabanga mu gihugu cucu c'u Burundi n'ibintu biteye ubwoba
hari amafaranga agikoreshwa mu rupfuri nanone yishimikiza nk'akarorero amamiliyaridi y'ababa 90 y'amarundi ahabwa amakoperative kandi ari amashirahamwe yo kurwiza umwimbo. Yaganutse nanone ku bijanye n'uko amashirahamwe akomakomeye arongowe na kamwe mu karyango k'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umutegetsi akomakomeye niwe ariko yiharira utuzi dutandukanye dukomakomeye mu gihugu c'u Burundi, ata muntu adafise akaryo kwivugira ashobora kuronka ubutungane mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose mu majambo yiwe akomeye cyane ateye umubabaro. Ayo mafaranga ararengeye cyane, amafaranga akoreshwa n'ubushikiranganje kubw'ubutungane bukoresha miliyaridi 51 ku mwaka. N'uwo mwihezo nanone Faustin Ndikumana. Amakuru akomeye cyane rero asaba leta gusubiramwo amafaranga ikoresha inyuma y'ibiganiro vyimbitse birimwo na bose no gusaba ko hoshirwaho ubushikiranganje bwo gutunganya imigambi ya leta mu ntumbero yo gutegura imigambi. Ideni riteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Ku ruhande rwiwe umuhinga mu vy'ubutunzi Diomede Ninteretse atomora ko amadeni leta y'u Burundi yafashe gushika umwaka wa 2022 ari hafi imiliyaridi 600 vy'amarundi. Birababaje cane mbere yo ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Moise Petero Nkurunziza ibintu vyibonekezaga cane, ariko asigura ko ideni ritari ribi ku gihugu mu gihe ryotumberezwa neza mu gisata gutanga umwimbo aho yoshirwa mu gisata cyo kuyamira. Ariko amakuru akomeye cyane nyuma y'uko aya madeni ariko arafatwa mu gihugu c'u Burundi, biravurwa yuko adashirwa mu ngiro kandi akoreshwe mu buryo bumeze neza. Ideni rya leta si ikibazo kuko leta irafise uburenganzira bwo gufata ideni haba mu gihugu canke hagati canke hanze y'igihugu c'u Burundi, ariko ikibazo niyo amadeni agiye. Biravurwa yuko uravye neza amakori ategekanijwe bikenewe imiliyaridi zirenga 7,000